Turongeye kuba ikaze kandi mwese bakunze ibiganiro bya HTV mu kiganiro c'abakunzi b'amahoro cuno munsi, ikiganiro kikurikira igiherutse aho twavuze kubijanye n'ubutunzi hamwe n'umuryango, twige hamwe ingene ivyo bintu bigenda, ingene twobishiramwo nk'indero mu bana bacu, tukabereka ivyo dutunze, tukabigisha kubibungabunga, tukabigisha kubifata neza. Ivyo navyo twararekanye ingene biheza bikagira ico bimariye igihugu, na cane cane kubera ko abana turiko turabarera n'ivyo kugira biza bigirira akimazi bonyene bagira ico bimariye, bagira ico bamariye imiryango yabo, mugabo ose turiko turabara kugira bagira ico bamariye igihugu cabibarutse, ndetse bazagira ico bamariye n'ibindi bihugu, kuko turakeneye guterera mu iterambere ry'igihugu cacu ndetse n'iy'isi yose. Mwese rero mwakurikiye ikiganiro ca mbere, uno munsi twashaka tubandanye tuvuga ngo mbega none ibijanye n'amafaranga navyo mwarufite ko twavuze ubutunzi butandukanye, ivy'ubutunzi umuntu ashobora kuba atunze mu muryango, mugabo kandi twarababwiye yuko muri ubwo butunzi bwose tubugegeranirije hamwe dusanga ca tuvuga ngo ikintu c'amafaranga. Mbega umuco w'amafaranga mu muryango yacu wifashe gute? Mbega amafaranga tuyabona nk'iki? Tuyabona gute? Dufite umutumire kandi ni wa mutumire nyene ni Oscar Nduwarugira, niwe kandi tugomba dufadikanye muri kino kiganiro, ni waza kuduha umuco mwinshi ndetse aza kutuyagira kubijanye n'iyo ndero y'amafaranga mu miryango yacu. Turamuhaye ikaze. Murakoze cyane kandi ndaramukije ariko baradukurikira kuri televiziyo Heritage. Mwakoze gusubira kwitaba ubutumire bwacu kandi mwakoze no kuza gusubira kutuyagira kuri no sujet, kuri no theme, kuri kino kiganiro tugomba tugiranire. Tukashaka tuvuge ku bijanye n'amafaranga. Mbega amafaranga iyo tuvuze amafaranga twese turavyumva n'amafaranga, ni ya mafaranga dukoresha mu miryango yacu, mugabo none amafaranga tuyabona gute mbega mu miryango yacu? Ndakunda amafaranga mugabo ngakunda ijambo ryitwa amahera. Amahera kubatabizi ni kidagi. Abadagi bakiza nibo bakoresha amahera. Amafaranga ni kibirigi. Ababirigi baje nibo batuzaniye amafaranga, mugabo abadagi bari batuzaniye amahera. Amahera harimwo rero mu Kirundi urumva ko ahera. Iyo tuvuze amafaranga abantu bumva za noti. Kera hari ibingorongoro, ubu nta bikihari. Mu Burundi noti nini n'ibihumbi 10, ya 5, ya 2, igihumbi, y'amajana 5, y'ijana, hari harahora ya 50 n'iya 20 n'iya 10 zaravuyeho. Mugabo ifaranga rimwe, 5, 10 byose byaravuyeho. Mugabo ni ico gikoresho dukoresha kugira ngo dushobore kuronka ibintu dukeneye. Tugitanze bakaduha ibintu tuba twifuza, nimba ari impuzu, nimba ari ivyo kurya. Ni igikoresho dukoresha mu kuronka ibintu byose dushaka twifuza. Nico twita amafaranga. Mu mico y'ikirundi ya kera amafaranga nta yarahari. Kera ukeneye umunyu watwara isuka canke ukajana ibijumbu canke ibigori bakaguha ibiharage, niko twari tumenyera ibintu bikorwa. Mugabo abazungu bamaze kuza, bamaze gutora ico kintu citwa amafaranga barakituzaniye. Ibintu vyose rero ubutunzi bwose tubupima ku mafaranga. Ivyo dukeneye byose rero tukabiguza nayo mafaranga. Ni igikoresho mu majambo make umuntu agifise ashobora kuronka ibintu akeneye. Biga umuryango yacu amafaranga tuyabona nk'igikoresho dukoresha canke tuyabona nk'ikindi kintu? Biravana. Turayakoresha muga sinzi ko dutahura ko ari n'igikoresho. Kubera yuko gifatanye n'ico twita ubutunzi. Harimwo urundi rugero bija ko ku bantu bamwe amafaranga kamera mbega bashano nk'inkinzo y'ubuzima canke ikintu gituma umuntu yumva afise agaciro mu kibano, abandi bakumva ubuzima bwabo ariho bufatiye, ayabuza kumva umenga ubuzima burahagaze. Ugasanga nyene harimwo ivyo bintu byinshi bica bizamwo, muga byose biza kugaruka kuri ka kamaro afise. Umuntu agaca abona yafise ashobora kuronka ivyo akeneye byose. Afise menshi akavuga ati rero ndashobora kuronka ibintu byinshi, agaca yumva ameze neza. Afise make akumva umenga arabuze ibintu. Abantu rero gacu usanga bayakurikira canke bayafata bivanye nuko bumva abafitiye akamaro mu buzima. Rero
bigaruka handi nyene ni igikoresho, mugira ico gikoresho ibyo kiza kuzana bivana n'ibiri ku mutima w'umuntu. Iyo tuvuze igikoresho cyo kiza ivyo bizana, mbega byo bisifitanye isano na rya mu mbere bivuga ngo amafaranga no muzi w'ibirura byose. Bo Yesu yari karigisha abantu arababwira ati biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Atanga akaruriro ko gufata ingamiya ukayicisha mu izuru ry'urushinge, kw'ivyo vyoroshe gusumba ko umutunzi yoja mu bwami bw'Imana. Amafaranga rero n'ubutunzi, rero kenshi ubutunzi burahindura umuntu, kuburonka canke kububura birashobora guhindura umuntu. Naho rero bica bikagaruka kuvuga ngo bamwe bakabona ko benga amafaranga ni inkwezi y'amabi yose, kubera ko bamwe bayaronse baca bakora n'ivyo batokoze. Ugasanga kubera afise amafaranga arashobora kukubwira yuko ashobora no kukwica, kubera avuga ati nzohemba bakwica kandi ndabaha amafaranga kubera nzi bayakunda bateza kubikora. Abandi bakavuga bati jewe ntuzonsinda mu rubanza naho ndakurenganije, kubera ko bajya bacamanza ndabahaye amafaranga bateza kuzoruca uko nshatse. Ugasanga naho rero bica biza bakavuga ati amafaranga ni inkwezi y'amazimwe, ni ingorane nyinshi. Abandi nabo iyo batayafise ugasanga nyene baca baja mu ngeso, kwiba n'ibindi byinshi bica bikurikira. Usanga rero amafaranga kuyaronka ari menshi canke kuyabura bica biba ikibazo. Muga tugarutse mu ijambo ry'Imana, Salomo yavuze ati ntumpe vyinshi bitume bihave bintera kukuvako, kubera kwishima n'ibindi, kandi ntumpe bike cane ngo mpave ngira ingorane naho nyene sange nakuvuyeko kubera amagorwa mpibibereye. Amafaranga rero akoreshejwe neza ku rugero rwiza ni ikintu ciza cane, mugabo akoreshejwe nabi canke abuze cane gose bituma umuntu ahinduka ku mpande zose, nabi canke neza. Mbega none tuje kuri ya ndero rero iyo amafaranga, iyo tuvuze amafaranga yaba mu rugo rufite amafaranga canke rutayafise, abavyeyi ni gute bakwiye kwigisha abana ba ibijanye n'amafaranga? Hari uburyo bubiri. Uburyo bumwe ni bumwe abana basanzwe bigamwa mu muryango, twarayivuze ubuheruka, no gushiramwe abana bakamenya ko bafise uruhara. Abana kumutuma kwiduka kugura ikintu burya bari kariga, wamuhaye inoti y'500 tugenda nzanira iki, akagenda ukabona arakizanye aragishikanye, burya bari kariga. Umuhaye amahera ku myaka ageze ko genda ufata imoto uja ahantu, nta nyina bari kariga. Je ndafise umwana nahora ndamuha amahera y'imoto, wewe ahagaritse imoto yamubwira ati njanaha fisaya. Urumva? Fisi 1000 njana ku rusengero, nimba mujana umva cayakira yose. Hanyuma umunsi umwe tuko turayagara arambwira ati ndamuhaye amahera mbega ntakwira ntibanjana. Ni kubera iki? Ngo yangu mu buheruka ngo bambwiye ngo ntakwiye iki. None wewe acambwira ko kuntu iragira, ndamubwira nti oya suko mwisanzu uhagaritse imoto ntucuhera kuyufise. Uramubaza, uramubwira aho ugomba kuja, ugacimubaza ayo agutwarako. Hama ugacumubwira munsi yayo, ntucumubwira ayo nyene avuze ngo ucumuha, uramumanura. Urumva ndiko ndamwigisha uburyo azara negosia akagira iki niki, hama gushika ubonye yanse gose ni nkumuha yandi yavuze. Mugabo ni kandi yanigeye bishikuka muheba ukabaza n'uwundi. Mugaso guhagarika umuntu ngo njana hafisa yagacagenda. Urumva nkuba muri concept yo kujera hari ikintu cavuye gihinduka mu nyuma. Mugabo mu ntango nkimuha yaragenda hagaritse imoto canke ikinga gacabwira ati mfisaya, baca bayakira yose bagaca bakujana, bo baca bayatwara. Mugabo mu nyuma arate bariga. Iyo ubwo buryo bwo kwigisha umwana uburyo akora ibintu muri ko murajana buke buke ni bumwe uko ari karabikora. Mugabo kandi hariho no gufata umwanya nibaza bikenewe umwana agasobanurirwa ibyo bintu vy'amafaranga niki, na cyane cyane nka turi mu gisagara amafaranga akora cyane. Ntavyo dukora nk'abavyeyi cyane, mugabo byari bikenewe
ko twigisha abana inkurikizi z'amafaranga iyo akoze nabi, iyo abaye menshi akarenga urugero. Ivyo byose twateza gufata umwanya tukabibasobanurira, kuko bamwe no mu mashuri ntabyo bazokwiga, bazokwisanga bariko bari debrouiller mu buzima, bariko barakora ibintu kumbure ko natwe atabyo batwigishije, natwe ugasanga nta mwanya dufise wavyo. Mugabo ndabona ko bikenewe ko umwana yigishwa uburyo akora ibintu. Fisundi ari muri kaminuza abana n'abandi bana agaca mbwira ariko aransobanura uburyo bagomba gukora bakoresha amafaranga, nkumviriza nkamubwira nto ibi mubigize gutya muzo mukoze nabi, mubikoze gutya muzo mukoze nabi. Nk'ubuheruka ariko arambwira ati barumvikana ngo umwe azogenda azane ifu, ndazane umuceri, undazane ibiharage, undazane iki, hama bashire hamwe. Ndamubwira ntaho muzo mubikoze nabi, urazi gituma umwe azogura umuceri w'igihumbi, ndagura umuceri w'500. Umwe azana ifu yaboze, undazane ikiri nziza. Mubishize hamwe hazoca haduka ikibazo. Nahubwo genda mwige ivyo mukeneye kugura uko bingana, hama muce muri amahera bizotwara, hama muce mwumvikana y'umwe wese azana, hama amahera muyegeranije muce mugenda musumire hamwe. Hakaba hari abajya ubugari bw'ibigori n'abatajya ubugari bw'imyumbati, muce mwumvikana ni bangahe bajya ubw'ibigori, mwogura ubungana gute, muce mugenda mugure. Muga byose muguri bisa mushire hamwe, hanyuma hasigare musi kibazo c'uburyo mu biteka. Mugo mwese agiye akazana mwabiguze, muzosanga mwaguze bidasa kandi bizoca bibateranya. Umva nkaho umwana abayize uburyo aza gukora ibintu bihuriranye nuko hari kibazo. Mugabo gufata umwanya utirengirana icane n'umwana ndamwigishe amafaranga n'ibiki ivyo kiracari ingorane, na cane muri no buzima tuba turimwo bwo mu bihugu byacu biba bitaragira naho vyigeza, usanga ibibazo byinshi. Hari nige bigutera nubwo bakuvuga ivy'amafaranga kubera igihugu ko kimeze kumbe ngo ofu mu binuma. Mugabo ibihugu usanga amafaranga atari ingorane, abana bose bashobora kuronka access ku mafaranga, birakenewe ko abantu bigishwa. Natwe rero turakwiye gutera intambuko kubera ko mu gisagara ibintu guma bihinduka. Ejo abana bazaba bariko barakoresha amahera tutigeze tubabwira ikintu na kimwe, bazaba bariko barakora ubuzi, mbega kubera iki bakora ubuzi, mbega amafaranga bayaronsa akamaro kayo nakaye. Ivyo byose ugasanga ntituko turayibabwira, bagaca bavyiga bageze ku rubuga ahuriranye n'abantu babi, aca yiga zangeso mbi kubera atabigeza amubwira ibindi. Rero nibaza yuko ico tukwiye kugikora kugira ngo abana batahure neza amafaranga akora gute, akamaro kayo nakahe, kikenewe n'iki, mbega imico itezwa kujana n'amafaranga myiza niyihe, imico mibi jana n'amafaranga nihe bakwiye kutajamwo. Ibyo byose ugasanga rero ni kibazo kinini kubera yuko uburyo twiga muri Afrika n'uburyo twigisha Afrika indero dufise niyo gutandukanya abana n'abantu bakuze. Ico rero ni kibazo dutegeza kurengana, tukamenya tuti abana bari mu muryango bakwiye kuba mu muryango, bakamenya vyose kandi bakaganira n'abavyeyi bakabigisha. Bimwe vya kera vyuko nta jambo ry'umwana umuvyeyi niki tukabirengera. Mu mico y'imigenzo umwana yiga mu kuraba ivyo abavyeyi bariko barakora n'uburyo bimeze. Mugabo no munsi abavyeyi siho bari, kera niho baba bari, kandi ivyo biga vyaba bijanye n'ikibano. Uno munsi tuza kumenya ko hari ibintu byinshi byahindutse, abana ntibagishobora kutwigira ko siho turi. Duteza twebwe kurondera umwanya kugira tubigisha. Nitutabikora bazokwigishwa n'abandi, kandi ivyo bazobigisha ntavyo tuzi, bashobora kuzobigisha na bibi, na hare bigoranira. Umuryango wa kera umwana yigira mu muryango vyose akaba bibona, kubera ko yaba ari kumwe na se, yaba ari kumwe na nyina, ku murango mwijoro umuryango wagumuri hamwe. Uno munsi iyo tuvuze umuryango tuvuze ibindi, aho umuntu ashobora kumara n'indwi abana batazi niyari. Urumva none nawe ari kumwe n'abandi bantu. Ivyo yiga rero nibijya vyabajya abandi bana bazanana ku ishure, umwana ugasanga ariko yigishwa n'abandi bana nabo batafise wabigishije, ugasanga abana bari mu bibazo byinshi byabo byo gukora, ari namwe bana bamwe batagora no kwiba mu miryango. Ugasanga basize amahera umwana yatwaye, ntuzi gituma yatwaye, mugabo ntiyigeze yigishwa ivyo yigishwe n'abandi bana bamubwiye ko nabo bayacomoye mu kabati.
nawe acaza akaraba agacomora agacajana. Urumva ugasanga umwana aramaze kwiga gukoresha amahera mu buryo bwiwe kandi atari bwiza. Imana idufashe vraiment kubera ari inkuntu tutabaye hange tutabirondeye uwo mwanya wo kubibigisha. Abandi bantu barabibigisha kandi bakarabigisha ibibi, ugasanga umwana wewe warafise duke wamubwiye mugabo kubera yagiye ahantu bakurushije ingufu zo kubivuga, ni ukuvuga ngo araza akakubesha ibintu 1,100 kugira umuha amahera, kandi warasanzwe yamuha mugabo nyumva mega hari ibintu utamwigishije. Nukuri tukurikirana indero y'abana kubijanye n'amafaranga. Amafaranga aronona abana, kandi iyo umwigishije igenda yakoresha neza aramugirira ikimazi. Je ndafise agakuru nigeze kumva umwana yiga muri 5e primaire, mugabo yaba mu Buganda, yaba papa we yabibujumbura mugabo akabana na mama we mu Buganda, mama we yagiye atwaye abana. Rero ashaka kuva papa wagiye mu Buganda yarabagurira ibintu, ndabona mu papa aje kuramutsa abana akabasohokana akabatwara mu isoko akabagurira impuzu. Umwana akaca amubwira ngo ntungurire impuzu, je impuzu ndazifise, uze kungura ico nkenye. Ibyo yabagize liste y'ibintu akenye, akaca amubwira ivya Kenya. Mugabo akaca amubwira ati mugabo rero kubera ko nabandi zo babagura impuzu nyinshi turaza kumpa amafaranga. Amuhaye amafaranga papa ntiyarabizi, ati mugabo abakuru biwe bari babizi yuko amafaranga muhaye. Acara afise anaje kuyabika. Aratinda arabwira kubera adashaka kuja gukreya konti muri banki, arabwira mukuru aje kumukreya konti. Arakreya konti. Bagiye kuraba kuri konti basanga ari miliyoni zingahe. No kuvuga ngo uwo mwana sinzi aho yari yaravyigiye, mugabo yarahaza amafaranga. Yavuga ati amafaranga turayabika. Rero shaka twumvirize. Iyo tuvuze yuko twigisha umuco mwiza wo gukoresha amafaranga, kuyatunga, mbega harimo ingene tuyabaha n'ingene nabo bayatanga. Birimwo nyene si kuyabaha no kuyatanga no kuyaziganya no kuyakoresha ni ibintu byinshi, kuko amahera ntakoroka afisi yava. Nko nayibuze n'igikoresho umuntu kugira ronka amahera hari ikintu ateza gukora, hama nawe bakamuha canke akagurisha. Amva amahera ararondegwa, muga amaze kurondegwa arondegwa ngo akora iki. Hari ibikorwa akora bikenewe, hariho n'ivyo kuyabika kubera yuko aguma akenerwa ku munsi ari naho haza ico cyo kuziganya no kubika. Rero abana sinabana gusa n'abantu bakuze haracariho ibibazo by'uko kimwe iyo tuvuze kuziganya ngahi wacu ingwane nyamukuri hari nuko kuvyukuri ibintu vy'amabanke niki biracagoranye, bishikirwa n'abantu bake cyane. Hanyuma ibi bishasha biko biraza vy'ama microfinance ababikurikirana harimwo ingorane nyinshi, na leta harageze igihe igira impungenge kubera yuko hari abaca babikoresha mu kwiba abandi, ugaca usanga rero biragoranye n'uburyo bikurikiranwa. Mugabo navyo nyene vyavuye bija ku rundi rugero kugira uguruze microfinance ibintu usabwa ni vyinshi cyane. Rero kuziganya, umuco wo kuziganya wa kera aho bashira mu ihembe canke mu nkoni inoti zikavundirayo, ubu ntitwa batukibushobora mu gisagara. Mugabo abantu ba ruguru ba kera bakoresha amahera gake, urashobora gusanga bafise inoti za babitsa ahantu bagashira ahantu. Igihushane no mu gisagara naho amafaranga hari ibintu byinshi biguma biyasaba, biguma biyatwara. Urumva n'umwana umuhaye 1,000 acerwa kugura imbombo ku iduka riri hajya agaca zironka, ukunda amata agacagura amata, utigeze umubwira uti murajya mpera ndaguhaye. Rero hariho ayitegeza kuziganya nayo utegeza gukoresha kugira ngo ikindi gihe uzohore wigurira wewe nyene, uzorugira ico wifashije. Bica bimugora kuko azi ko umuhaye amahera n'ikintu aja kugura, umuhaye amahera n'ikintu aja kugura. Hageze gutangaho nibindi bindi, kuko imiryango myinshi kumbure tumenyereye ko ngaha mu gisagara hari abantu baza bakadodora basaba ivyo kurya, basaba iki canke babantu basega, kenshi abana kumbure batamenya n'ivyo ari byo. Ugasanga rero umwana hageze gutanga kiretse ivyo mu rusengero, navyo nibaza ko kenshi bidafashe cyane, kuko hari nabo bizumiza bibaza ngo nukushira amahera Imana kubera babikoze bakiri bato. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha, kandi gutanga ni vyiza gusumba guhabwa. Abandi bakigisha bavuga bati iyo ufise ikintu umuntu akaguha ikindi ntibikunda kucakira utari kwico wari ufise.
izo zose ni integuro zo kugira ngo abantu bamenye uko amahera yinjira n'uburyo asohoka, ko bifise inkurikizi mu buryo baza kuronka amafaranga. Atacu usohoye ntacu uza kwinjiza. Ivyo uriko wigisha umwana uti burya kugira amafaranga aboneke hari ibintu utezwa gusohora. Nimba ari umugambi uja gukora ushiramwe amahera. Kugira uzoronka amahera menshi nukugenda ukagura inkoko 2 canke 3 utanze amahera. Kera rero jewe nibuka tukiri bato, jewe natanguye kudandaza ibisuguti. Ibisuguti ndi kwishuri. Nagura nare ku mutaye w'amafaranga 5. Bampa ibisuguti 5, twabigura abantu bita ku Mushashi Gitega. Naratangaye no Musanze bagikora ivyo bisuguti. Ibisuguti bagurisha ifaranga ico gihe mu myaka ya 70 gutyo. Bagurisha ifaranga rimwe, jewe ndakiranguye nakigurisha 2. No kuvuga ntwaye amafaranga 5 bampa 5. Gacanjamwo kimwe ko byari biryoshe, gacanza kugurisha ivyo 4 bisigaye, gakuramwo 8. Gacansubira nkaja kurangura ivya 8. Amahera yaduga niko ndayaraba. Ivyo rero nta muntu umwe yabinyigishije, sinzi ko ari bwari ubuzima bubintumye, mugabo naravyigishije. Sino kugira ngo nabikuye. Mugabo nasanze je nkiri muto nararondera amafaranga. Kandi ngashanza muhira ngasahiriza, nkagurutu, hari ibintu twakora vy'ibigori dukaranga, hari ibintu twakora vyo kuja kurima ibivi ruguru nivyo usanga bakora, ibintu vyo gufyatura amatafari tukagenda tugakora tukarondera amafaranga. Tukaca twigurira amakaye, tukagura impuzu, tugakora ibikorwa bimwe nyene. Ukumva nyene ko nta muntu yabitwigishije, mugabo twisanze tuko turabikora muri famille ugasanga wabikoze, hama gacumenyera la responsabilité, mbega muhira habuze kino gikora atawabikubwiye. Ubwo n'ubuzima bwa ruguru. Aha mu gisagara biragoye kubera yuko aha mu gisagara ibisagara mu isanzwe na societe yo kurya. Amafaranga abonetse no kugura nico kinyaruka. No kugura ibintu ugasanga rero abantu bamwe aragura n'ibintu kubera bibonye umuntu abimucishijeko. Twigisha abana gute ko badakwegura ibintu kubera babibonye, bakwiye kubigura kubera ko babiteguye kandi banabikeneye bakanabipangira, kuko batabigize uko amahera acahera kandi aheze baca bisanga bwa buzima bwa misi yose buhagaze. Baguze ibintu badakeneye, bifise akamaro mugabo badakeneye, basanga hageze ibyo bakeneye amahera amaze kugura ibifise akamaro mugabo badakeneye. Usanga umuntu agize ingorane canke umuryango uragize ikibazo. Iyo rero n'indero muri rusangi tutoha gusa abana mugana no mu miryango dukwiye kwiga, natwe dukwiye kwigisha. Mbega ibintu ngura nivyo nkeneye canke nibifise akamaro, mbega ndabiguze kubera ndabibonye canke ndabiguze kubera ndabikeneye. Ndazi ngaha mu gisagara abantu benshi bafise impuzu zuzuye kubera bagiye barazigura mugabo batambara, batagomba no gutanga kubera baziguze bazibonye. Ni nziza zirafise akamaro muga ico gihe bari bazikeneye. Nivyo rusanga bidushira kenshi mu buzima bugoye bwa misi yose, hanyuma usanga mbere rimwe twaba no mu madeni kubera yuko uza gusanga ibintu bitariko bigenda neza. Twari duhe gufasha abana ntibagwe muri uwo mutego twe turimo, tukabafasha kumenya yuko amafaranga bayaronse hariho ayo bakoresha, hariho ayo baziganya, tukanabigisha uwo muco wo gufasha abandi ko gutanga kuzana umugisha. Ntatange nk'uhiganwa, ntatange kubera abandi babigira, mugavuga ati ndatanze kubera ntahura neza yuko gutanga kuzana umugisha. Hanyuma kandi akavuga ati ndiko ndanigisha gutorera ibibazo, inyishu ibibazo biriho. Uko ivyo bito kandi akamenya ko atahamagariwe gufasha abantu bose cyane gutora inyishu z'ibibazo by'abantu bose, mugahamagariwe guterera. Nkunda gutanga ko bajya abantu basega usanga ari karasaba, kenshi biratugora kubafasha kubera tubona umenye inoti 100, inoti ngorongoro ca 50 ndakimuhaye kimufasha iki. Ujya muntu ntiyaje we ngo umufashe ibibazo byiwe byose. Ujya muntu yicaye hajya kugira ngo abantu benshi baza kumuha duke ku mugoroba baze kwegeranya sange yafashijwe. We niwe wiyumvira kumengo ico kingorongoro kimwe ntaco kimara, mugabo we muri logique yiwe kijya kingorongoro kimuhaye uwundi akakimuha batanu bakimuhaye n'amajana 250, 10 bakimuhaye n'amajana 5. Nico gituma uje wese amusaba
asanzwe yiteguye ko atamuntu aza kuza ngo acamuha 300 canke 100 canke 1010 ivyo bacaguruka akacagenda ivyo barabizi ko aza kwicara hajya umunsi gushika mu mpera yakwiza muga twege n'icyo twibaza ngo ntawaguhamagaye gutora inyishu za bijya bibazo bijya muntu wese muga kuzo uwo mutima wo kugira gute wo kumuha ico kingorongoro undaze kukizana uzoba uri kurimenyereza gutanga no gutanga naho uzoronka menshi rero uzoshobora kwishura ibibazo ikibano kiba gifise ukagira icumariye abandi bantu ikibano kuko ubutunzi bw'ukuri subwegeranijwe mu nzu no mu mabanki ubutunzi bw'ukuri niko ratora inyishu z'ibibazo abantu bafise. Urakoze cyane ndashaka tubandanye ikiganiro cacu tuvuge ngo none ko tubona abana dukuze tubaha amafaranga hazo kabishingene yakoresha ni gute twokwigisha uwo muco yuko umwana ari karakura ahabwa amafaranga kubera yakoze ikintu tutabigize ibintu biri mu igisoda cinshi ngo guce tubatuma guca ibiraka ngo tuba no munzi wacu tubabwire twirukana abakozi ubwo tubahembe mugabo tubigire nk'umuco wa amafaranga kugira yaronke uba wakoze. Obo nibaza yuko urumva abana tuvuze umwana hari umwana w'imyaka 2 umwana w'imyaka 3 hari imyaka kuvye kuri ivyo bidakenewe kagera n'imyaka umwana atangura kumenyera umwana amaze kumenya amahera aja kugura ikintu nibaza ko ikintu cizige cyose umuhaye amahera musobanurire nakajyo keza kumwigisha nigihe umutumye ikintu kwiduka no kumwigisha ico twita literature y'amahera utahura ivy'amahera ako kajyo kose kabonetse rimwe na rimwe ntutume n'umukozi utuma umwana mbwira utegenda ugura ikintu urabe ko ashobora kugenda akagura ikintu akakizana kuko niyo nayo ni competence ega rushobora kugenda agahura n'abandi agaca bahaye amahera kazona aragarutse mugabo ko agenda akagura ikintu akakizana ya mahera ari kariga ko atwaye 500 araronka ikibirita araronka ibuje araronka ikiniki aha bari kariga mugabo kandi bikagira no kurundi rugero rwaho tubaherekeza nk'ivyo byo kuziganya hariho abantu barakora twadusandugu kamubwira uti shiramwe ko uronsi jana shiramwaya usigaze mwaya abantu ukamwigisha ko umuntu amuhaye 1000 waze kumwifana ko kutokoresha 500 ukayabika uyabitse hopfiki mugakamenya gituma yabitse kamubwira uti aho kucugura imbombo zibiri no musi gurimwe no musi wimenyereze kurya bike ejo uzogura yindi kuko niwazigurira rimwe ucuzirira rimwe kandi zonona namenyo kugira ivyo ugire rero mufashe amenya ati yabike hanyuma yindi uzoyigejo mukaca yabika gute urumva n'ivyo bibazo bica biza binakenewe ushobore kuyamubikira hanyuma uko atera kura mu bisanzwe amategeko aremera ko umwana kwije imyaka 16 ashobora gutangura guca amahera no mu mateko y'u Burundi bubirimwo kera yari imyaka 18 mu baramanuye bana yake 16 aremewe abazungu bo ku myaka 16 acaje no kwimenya kwibana akamenyera kubaho wenyene n'uburyo yifasha no gukora ubuzi burondera amahera akaga kaba kahari nigeyo tangura kuza guca amahera ariko akorera ku bintu yabwiwe n'abandi ariko yiruka inyuma y'amafaranga kugira ngo aje gukora ivyo abandi bamubwiye mugabo niba waramufashe ukamusobanura uti burya rero mu buzima uzokenera amafaranga nk'ikoresho ibintu vyose aya matara ducana aya mazi ibi kutugenda hose dukoresha amahera ubuzima turimwo no musi uteza kufisa amahera yo gukora ibi nibi hanyuma unimba waraguze inzu kabwiri mukambwira uti aya mahera kugira ngo uri nonzo naziganije imyaka iyi niyi tubabwira uko twagiye tubikora nimba ari umuntu yaguhaye akaguha ari menshi ukagura inzu bimubwire ko ari uko vyagenze ko abana benshi babaje inzu barimwo uburyo bazironse bamwe baranakuze nta nivyo bomenya duca tugaruka handi rero abavyeyi nabo amahera twayaronse gute kuko ico naco ni kibazo abitwa ko bafise amahera cyangwa bafise ibintu twabironse gute nimba tutabironse mu nzira z'ukuri zitomoye bica bitugora gufasha abana duca dufuma tunuma abana bakazokwimenya mugabo ku vy'ukuri twateza kubwira abana ivyo dufise uburyo twabironse inzira twaciyemwo niyi aho twabikoze nabi tukabasobanurira ko nabo bikora neza bagakosora aho twabikoze neza tugatsindagira tukabereka akamaro vyazanye hama nabo bakabikora ico kiyago n'ubundi kigaruka handi rero ni yandero mbega ivyo biraturaba kuko abana turabavyara tukabagaburira tukabambika tukabashira mu mashuri mbega ivyo birahagije ntitubigisha ntidufata umwanya ngo tubigishe ntitunatahura ko ejo bazoba bakuze nabo bafise imiryango
bahagaze bategerezwa gutunganya ibibazo vyabo vy'imiryango yabo n'ivy'ikibano. Ivyo ntavyo tugera tubabwira, turabareka ivyo bakabigwamwo. Ni naco gituma kenshi tunanigwa ugasanga tufise ibibazo vyinshi, kubera yuko ntidufata umwanya ngo tubigishe ku makosa twakoze, tubigishe ku vyo twashoboye, hama tunabafashe rero nabo bubake uburyo bazokora ibintu bakiri bato. Tukaza kwisanga umwana yize amashuri byose yajageze mu kazi, ikintu ca mbere acaja kugura no gufata ideni agura imodoka. Kubera ko ntibigeze umwigisha mbega iyo modoka afashe ideni bakayigonga bica bigenda gute. Ntitwe tubabwira tuti imbere yuko wiruka muri ivyo byose banza ukora ibi, ubuzima bugenda uku, itonde. Imodoka uzoyigura nta ngorane, mugabo uzoyigura ibi nibi wabanje kubipanga gutya na gutya. Ivyo byose ugasanga umwana nta nakimwazi abibwirwa n'abandi bantu, si umuvyeyi. Kandi burya umwana ikinabwe n'umuvyeyi aragikorera ko cyane gusumba. Muga mu gihe umuvyeyi atavuze, umwana arakeneye abantu bavuga kandi aca baronka hanze. Rero ugasanga abana bariko bigishwa n'abandi bantu babigisha ivyo barimwo, biba bibi canke biba vyiza, nivyo bigisha ko nivyo bazi, umwana agaca agenda. Were wa muvyeyi utigeze utegura umwana ngo umubwire nawe umurondere umwanya, bica bikugorera ngaho. Aho rero abavyeyi dufise ikibazo, kuko twitwaza igisagara ko turi mu buzi bwinshi, tutagira umwanya w'abana, tukaca tubareka bazokwigishe, bazoshikaho bashika, ugasanga ni ikibazo. Murakoze cyane kuri izi ntererano muduhaye zikomeye cyane. Jewe nafashe akantu kamwe ahereje kavuze ngo umwana arakeneye umuntu avuga, kuri domaine yariyo yose, na cyane mu gihe ari ikintu kimuhanze. None nutamubwira bijanye n'amafaranga, ninde wundi muntu azoyimubwira? Nutamubwira ingene amafaranga, ko twese tubizi ko amafaranga akora ivyiza n'ibibi. Nutamubwira ivyiza amafaranga akora, donc mubwira ivyiza byo gukora, umubwira ibibi byo kwevita, byo kureka, kugira ngo ayo mafaranga ni yaronka amenye ingene azoyakoresha. Aha twese ngaha mu Burundi amafaranga turabitse ko tuyakoresha, mugabo ni zihe ngeso nziza, ni bihe bintu vyiza twokoresha amafaranga yacu kugira ngo abandanye akora ibintu vyiza, kandi tukabigisha umuco wo gutanga kugira ngo umugisha ube mu byo bakora no mu byo bazogenda barakora. Tukabigisha ko amafaranga barayakorera, ntibayahabwa ku buntu. Kenshi hari abantu bahora bavuga ngo hari abantu ngo bashaka abantu baha amafaranga, bayabaha gute? Iyo tuvuze kuyabaha barakoreye mbega. Hari igihe usanga umwana yarigishijwe yuko bamuha amafaranga gusa, arabizi ko amafaranga yaronka gusa, kandi nuko arabizi kandi bazokora bakaruha, wewe arabizi ko atazoruha, uraraba ingene wabimwigishije. Hari n'undi akubwira ati mbega kugira ndayaronka no gukorera iki? Hari umuntu akubwira ati nawe ikintu nokora hajya mu nzi wawe, reka ndakigukorera hamurampaya. No kuvuga ngo uwo muco tuwigisha abana bacu bakiri bato, bariko barakura, tubigishe kuyajera, tubigishe kuyatanga neza, tubigishe kuyazigama, tubigishe kutayakunda. Hari abana bakunda amafaranga, muri banki bafite miliyoni 10 nyina agapfa yishwe n'inzara cyangwa yishwe n'ikindi kintu. Tubigishe ko amafaranga nayo gukora, nayo gukorera abantu, nayo kwikorera, nayo gukora imigambi, sayo kurundarunda ngo tuyarundarunde ngazo gume kuri konte ngazo dufasha igihe kinaka. Nukuri tubigisha ibintu byinshi bijanye n'amafaranga. Umwana nakeneye umuntu avuga, nutavuga abandi bazovuga, kandi ingaruka zizoba kuri we muvyeyi, uzobutambwiye uwo mwana ingene yarakwiye kuvyifatamo. Mwakoze cyane Oscar. Namwe mwakoze udutumira. Mwakoze namwe mwese bakunze ibiganiro bya HTV, mwakomo kurikana kino kiganiro cacu. Umwami Yesu abahezagire.